Reka ntangure ndamutsa buri muntu wese ariko aratwikirana ndakwegereje ndaguhaye ikaze numva notanga ndakwifuriza igitondo ciza umutaga mwiza umugoroba mwiza ijoro ryiza bivanye naho uriko uradukurikiranira ni jewe ngero y'Imana Honorine uko mubibona muri kumwe anje kubashikiriza ikiganiro Gospel News ni ikiganiro musanzwe muzi ko tubazanira indirimbo zishasha canke amakuru mashasha canke ama evenement ikategurwa n'abaririmbyi canke n'abantu batandukanye mu buryo bwa gospel. So uno musi rero dufise umutumire iruhande yanje ariko imbere yuko ngira ico mvuze canke imbere yuko tubandanya ibindi ndamwakire kandi abenshi ndazi muramuzi je rero nta vyinshi nomvugako ariko reka ndamuha ikaze vyinshi avyivugire kaze. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana nitwa Bonaventure Mick ndanezerewe kuba hano wakoze kudutumira. Merci mwakoze nawe nakoze cyane hanyuma ndumenyesha makuru ndumuririmbyi mugabo uno munsi naje nkundi muntu naje serukiye Wema Entertainment ibyo twaje kuvuga ni papa ibyo turiko turategura muri weekend. Wow, nkuko mubivyumvise canke nkuko mumwumvise ni umu journaliste benshi mukunze kubona ibiganiro vyiwe bigenda bica kumbonesha kure Heritage ku bakunzi b'imbonesha kure Heritage TV musha mumenya atayenza arivuga bien sûr. So atavyinshi rero ndabakiriye ariko ico nobanza kubasaba premièrement ni kugira j'aime kuri uri kurakurikirana ikiganiro gira j'aime kinaco ugire commentaire hanyuma wongere upartage ikiganiro nkuko yabivuze aserukiye Wema Entertainment. Kubameze imisi bakurikirana ama réseaux sociaux mwarabonye competition yabaye en ligne, so aje kutubwira kubijanye na grand finale kirategurwa so weekend. Rero gira partage kugira ikiganiro gushikire benshi kubataronka les infos kubijanye n'iyo competition canke kubatamenya twatari bwanayimenye bonereho canke nk'akati kuyikurikira no kuyimenya. Ikindi naco ugire subscribe ushobora kuba utaragira s'abonner kuri mbonesha kure yacu boneraho n'akaryo kugira ngo uzurakurikirana ibindi bikorwa canke ibindi biganiro bizogenda biraca ku mbonesha kure yacu. So yisanze gute muri Wema Entertainment? Bwa mbere navuze yuko sanzwe ndumumenyesha makuru biba vyoroshe kubona n'abantu bariko barakora hanyuma kuva Wema nera tanguye gukora kuva Wema Entertainment tanguye gushigikira Alvera Elize turi kumwe nabo. Gute wisanze naho muri competition umenga birafise kantu gatoyi ko vyoca bimacingana mugabo birashoboka ko ushobora kuba uri kumwe nabo mugabo competition peut-être nous y participer. Quel est l'objectif cyangwa ni gute naho waciye wisanga muri competition ya Wema Challenge? Igihe juste iyi 3e edition ya Wema Challenge yagitangure Wema nera yaramvugishije arambwira icyo karategura hanyuma aransaba kwimfikamo hanyuma ndamubwira yuko ndi tayari kugira ngo dushobore gushigikira kino gikorwa hanyuma kigende neza. Aho nyere intumbero nyamukuru y'iyo competition abenshi twarabonye igenda ica ku ma réseaux sociaux bagira du genre tu vidéo en ligne bagapostinga kugira ngo bamwe mu batowe babikoze neza bazoshobore kuronka ubushimwe butandukanye. Ubu naho twabonye grand finale y'iyo competition yagira aba en ligne. So intumbero nyamukuru y'iyo competition ni yahe? Intumbero nyamukuru yo kugira competition canke challenge ni gushikana kure ubutumwa bwiza. Turabizi yuko kino gihe ni gihe digital hari ama strategie menshi mashasha yo gushikiriza ikintu abantu gushikana ikintu kure. Rero intumbero nyamukuru ni ubutumwa bwiza mugabo kubera yuko turi mu gihe gishasha ca digital gukoresha ama challenge na competition ni ma strategie yo gushikana ikintu kure. Naho nakaryo kubwira abaririmbyi canke imigwi y'abaririmbyi itandukanye itashoboye kuboneka mu competition babe prêts mu kuzoboneka mu yindi edition. Rero ikindi naco kibazo fise mbega umwimbu mwarabonye muri présélection adono canke izi competition zaciye en ligne no mwari myiteze mwebwe ko mwari mwipfuza kuti twebwe dukeneye aba badoshike muri grand finale umwimbu mwaronse ni competition en ligne no mwari myiteze exactement? Mwimbu twaronse dawo turanawushima gose kandi ushimira bitavye competition n'abantu bose
bagize ikintu bakora kuri competition byasaba yuko imigwi ironka abayishigikira bagira ama engagement baraba video balikinga bapartager ni ukuvuga yuko ça implique beaucoup de personnes turashima turi satisfait naho tugeze naho byashitse ariko ibyo twaronse turabishimira Imana kandi turashimiye n'abantu bashoboye kubashikira mwiteze iki muri grand finale grand finale twiteze yuko izogenda neza kandi burya intumbero nyamukuru ni ukwagura ubwami bw'Imana ni ubutumwa bwiza rero grand finale twiteze abantu ko bazoyizamo tukamarana umwanya nabo duhimbaza Imana byinshi banaraba ubuhinga bw'abarinzi babo neza cyane akorera niko nari nkeneye abantu bakunze kuvuga ngo muri gospel canke abarinzi ba gospel ngo ivyo bintu by'ubuhinga ngo mushire hasi ngo tuziko turarindira byo genre rendre gloire à Dieu rero tusi turiko turahimbaza Imana nta bintu by'ubuhinga bikenewe bon en tout cas nk'umuririmbyi ivyo bintu sizi ico bivuga si ikibazo cawe canke c'Imana non en fait umuntu wese aba akeneye kumva excellence koze ibintu byiza uririmbye neza video nziza ishikira abantu benshi neza cyane ça veut dire que turi mu gihe dushaka ko abantu baronka the best nuvuga yuko ugize the best ugashiramwo ubuhinga ugashiramwo excellence ubutumwa bwiza bugiye butekeye iyo potentiel bushikira abantu benshi turi kuri réseaux sociaux ukoze ikintu avec négligence ukoze video avec négligence ukoze indirimbo avec négligence atabuhinga bashizemwo nta muntu bizokwenteresa bien sûr nubwo bari bon kuko ubutumwa bwiza bwo busanzwe ari de qualité busanzwe ari de qualité mugabo uburyo tubutanga uburyo tubutransmeta surtout muri kino gihe iki gihe ca numérique nibaza ko ari gihe dutegerezwa kuja kuri standard neza cyane nziza gose kubera n'abandi banze ugenda urabe n'abandi ivyo bariko barakora ama video bakora ata ibintu bizima birimo kandi ugasanga abantu babikonsoma des milliards et des milliards video yashikiye des milliards de personnes rero natwe nko muri gospel ico kintu c'ubuhinga umuntu yovuga ngo ntigikenewe ntaramenya ivyo arimo ahubwo gikenewe gusumba n'abandi bose ariko gusa ngarutse ngaho turabe ko ivyo dukora tubikora juste pour rendre gloire à Dieu hari ibintu dukora juste kugira ngo twerekane ariko ivyo dukora byose bibe vyiza bibemwo ibintu byose ubuhinga bwose emwe bubaho mugabo objectif ari kwamamaza ubutumwa bwiza bizoshikira benshi tugaruke kuri competition canke kuri grand finale izoba cette semaine je crois ce dimanche kuba dushobora gutsinda canke kuba dushobora no kurusha abandi gutanga ibintu vyiza kurusha abandi nakahe gashimwe mwateganije kuzobaha ubushimwe burazwi kuva mu ntango ni ubushimwe bw'amafaranga ni ukuvuga yuko imigwi ine ya mbere nizoshimirwa umugwi wa mbere uzoronka 1,200,000 gutyo gushika ku mugwi wa nyuma uzoronka envelope y'ibihumbi 500 ni ukuvuga yuko imigwi yose izogabura 3 miliyoni nizere ko abariko baratwikirana novuga ngo nakaryo keza nkuko yabivuze premièrement no kugira ngo ubutumwa bw'Imana canke ubutumwa bwiza bugere kure ariko ikindi yavuze ikintu nakunze cane kugira ngo mushigikire canke bashigikire ingabire z'abaririmbyi batandukanye no munsi tushobora kuba umuntu ashobora kuba ari umuririmbyi akaba yicaranye indirimbo canke akaba yicaranye ibikorwa ataronka ingene yobishira hanze canke yobishira habona akoze y'uburyo gati jewe nta buryo ofise ariko muri jewe ndafise indoto yo gukora ibintu nibi rero kuri iyo migurikira competent novuga ko ari akaryo keza ko kuzoshobora gushira ahabona ibikorwa vya kugira ngo bishobore kugira kuri so novuga ko iyi competition ni competition nziza cyane competition ije gufasha abandi rero no batumira kuza kubashigikira kugira ngo tuzoshobore kubona impano canke ingabire abaririmbyi bacu batekeyemo so ari naho no cenda kubaza mbega izobera hehe izoba ryari ko batarashobora kubona ko bataronka iyo information ya iyi competition ni finale twateguriye muri centre ville mu gisagara hagati twariyumviye ku yuko twabishira ahantu horohereza abantu bose abari mu manuko
mu buraruko mu buseruko mu burengero bw'igisagara antuka gushika muri centre ville nibaza ko biraborohera rero izobera kuri Église évangélique des Amis hazoba ari kuri Uwimana le 23 z'ukwa gatatu hanyuma tuzotangura isaha 8 isaha 8 tuzoba dutanguye isaha yo kuva muhira ni isaha yo gutangura kandi tuzokubahiriza umwanya hanyuma turabatumiye abantu bose baratumiwe n'abatazi iyo migwi baze bayimenye n'abadakijijwe baze abantu bose barahawe ikaze twiyumvire ku kibanza cagutse hatuka uko muza mungana kose turashobora kubakira neza cyane est-ce que iyo competition izoba irimwo iranzwemwo ndabivuge mu kirundi ciza izoba iranzwemwo no guhiganwa gusa canke hariho utundi tu événement canke I mean tundi tu participation muri programme yawe oya nta bindi bintu twashimye gushira muri iyo programme kubera deja izoba ari mu gicumi ni gicumi kuyiha umwanya ukwiye kuyumviriza barumva birafata kandi nubwo yuko l'événement iri autour ya imigwi izoririmba hanyuma juri ifate umwanya nta bindi bintu twashizemo ni byiza cyane none ku bantu bari kure bifuza kuzoshobora kurikirana iyo competition cyangwa abantu bafise ababo bazokompeta mugabo bakaba bari mu mihingo ya kure batazoshobora kuhashika est-ce que bizoba biri diffusion en direct si bizoba biri en direct ni tuzobikurikirana biduciye kuvuga urwaye urakoze ugize neza twariyumviriye yuko hari abantu batari hafi turavuga tuti tunahera kuri Wemanela dukurikirane muri Perth Australia turavuga tuti reka dushireho na live rero événement izobiri en direct bazobikurikirana kuri No Repentance No Heaven TV hano nyene hanyuma no ku mapage ya Wemanela yego no ku yindi mihora kuri Facebook kuri YouTube barashobora kuyikurikirana ndatawe igituma rero ababwiye babanze bagire subscribe kakuru urumva ko utaragira subscribe ntavyo uzobona bien sûr rero ndasubiyemo uri kuradukurikirana utarakagira gendo banze kugira ni hajya hejuru ya like I mean voilà kugira ngo ushobore kuzokurikirana ino competition so mukurangiza gira akajambo wotekerera abazokompeta bariko baradukurikirana abazokompeta abafinaliste ndababwira yuko bon turabashimira gose kuba baritavye kino gikorwa kandi bagaragaje ubutwari budasanzwe kuva mu ntango burya competition iraruhisha cyane gose nubwo arayija ariko ndabizi exactement competition iraruhisha isaba ama stratégie menshi en tout cas ils ont été super turabashimira gose kandi turabatera intege hanyuma babandanye bitegurira final no seulement ko ari kwerekana ubuhinga ahubwo twiteze yuko n'abantu bashobora kuvuga bwa kabiri muri événement rero ni ikintu cy'impyama by the way turiko turakora babandanye bayitegura mu buryo bwose mu buryo bw'impyemu mu buryo bwa technique traitant mutotse mwambaye neza ndazi ko iyo critère isanzwe iriho naga clé ndabagiriye en tout cas bizagenda neza ndagushimira rero Nick ndagushimire cyane onye kuba waduhaye n'umwanya hanyuma nshimire cyane No Repentance No Heaven TV yaraduherekeje kuva mu ntango n'ubu urabona no kuri final tuko turivugira hano kuri mwarakoze hanyuma dushimire n'abantu bose bakurikirana kino kimenyesha makuru yari yabivuze mugire subscribe mugire partage guys keep on internet ni potentiel nini yo kuvuga ubutumwa bwiza urashobora gupartager video ukaba ukije umuntu neza cyane alors keep on murakoze agize neza cyane rero nagomberetse ko ariko jewe kwabivuze numva naragize ndabashimira mugire ibihe byiza na le 23 bye